Ugo rugendo abakozi b'ihinguriro ry'Intabire fomi barutanguriye mu ntara ya Bubanza baca mu Kayanza, Ngozi, Ikarusi basozerera mu ntara ya Gitega. Aho hose barishikiye ahari ububiko bw'intabire mu ntara no mu mazone kugira barabe ingene igikorwa co gutanga intabire kiriko kiragenda. Nkuko twavyiboneye mu bubiko bw'intara vyaragaragara ko fomi imbura na ure zimaze kuboneka ku rugero rushimishije, aho mu ntara za Ngozi na Gitega batubariye ko bamaze kurenza niyasabwe. Muri fomi bavuga ko ahari umurengera hazoca hafasha intara zitarakwiza. Umuyobozi ajejwe ubudandaji muri fomi Jean Pierre Nzobandora ati urugero rwo gukwiragiza intabire mu ntara zitandukanye rurashimishije. Imbura bari basavye ku rwego rw'igihugu itoni 39,214 n'ivy'ijana birengako, tukaba tugeze ibihumbi 27,405. Ibi bitigiri ndiko ndashikiriza n'ivyo gushikejo itariki 14. Ntibitangaje mu nkundire subira inyuma kuko uko twimbura niko ibiharuro bihinduka. Ico umuntu yashikirije hirya yejo sishashikiriza uyu munsi, birumvikana rero. Tugeze rero ku vy'ijana 70 birenga ko gatoyi kwijana. Hanyuma kuri ire murazi ko totahaza ubu twayivuye ko turiko turakoresha ire mu gihugu basavye itoni 19,780 n'ibirenga ko gatoyi. Ubu tukaba tufise mu bubiko itoni 15,093. Ivyo ni bice 76 kwijana. Hanyuma kuri ire nyene mwarabonye mu mastoka aho mwagiye muracako hariho ububiko bwagutse gusumba ubundi. Hariho nka depo y'Ingozi mwabonye mwoyimbura baca bavuga ngo ibice ngo birenga ngo ijana kwijana. Murabona nko ngaha muri Gitega baravuga yuko irenga ibice ijana kwijana. Hari n'ahandi tutashitse muri Cankuzo naho nyene birenga ijana kwijana. Ari naco gituma intara rero ikiri nyuma ishobora kwibaza ngo iri nyuma mugabo twebwe ubu turiko ari vyinshi tubikwiriza igihugu kugira ngo aho ibitigiri bitaraduga biduge gushika uzosanga hamwe harenga ijana haje kwijana, hamwe hari musi y'ijana naho haduze. No kuvuga iyi Gitega irikira hamuramvya, iyi Gitega irikira hamwaro ikongera ikiha, Cankuzo irikira haruyigi igahaza rutana na za Makamba, nkuko Kirundo irikira hamuyinga gutyo niko turiko turabikora. Nirya imbura mwabonye Ingozi avuga ngo birenga ijana kwijana, no kuvuga duca tubimanura bize muri Kayanza, aho mwumvise Kayanza nabavuga ngo imbura ngwiri hasi. Nivyo rero turimwo muri kano kanya kugira ngo ibiharuro dushobore kubitunganya neza. Jean Pierre Nzobandora akaboneraho gutera kamo abarimyi kudasamazwa n'ibimaze iminsi bivugwa na bamwe ko fomi itazoshobora kuba intabire muri rino rima ry'agatasi. Mu mazi iminsi abakurikiranye ku mbuga zimenyesha amakuru amajambo yagiye akwiragizwa, aho bavuga ko uruganda fomi ataco rufise, uruganda fomi rutazoshobora guhangana n'isi y'izeni. Twashatse kwerekana ku rubuga ukuri aho kuri kugira ngo nabene igihugu tubaremeshe, twongera ahubwo tubahamagarire hirya yejo kwitaba kamo nza numva hamwe bamaze gushikiriza ko igihe cyo gutanga ajya amasorode kigeze boja gutora amatike yabo. Imyavu irikira bashikira kandi yamaze no gushika ndetse mu mazone hariya hasi aho babaye. Umushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira akabasaba abo mu gisata c'indimo gukorana n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira muri ritangwa ry'intabire ntihazogire abikika mukiza ngo bayinyuruze. Tubibutse ko ikiringo co kuriha amafaranga asigaye bita solde kizotangura igenekerezo rya 18 uku kwezi gushika igenekerezo rya 12 gitugutu.